Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegembyo w'abanyagihugu mu nyifato ya demokrasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ivyumviro vyabo atangomanzi. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse tumaze iminsi twumva CNDD-FDD yifatira mu gahanga abantu bize bifata mu gahanga ukwiga bica bikwira mu banyagihugu ku buryo n'abanyagihugu bubazi ko umuntu w'umukozi n'umuntu ari ku kivi ariko ararima n'isuka s'il vous plaît, bazi yuko umuntu ari gutabariza abandi ari gusemera nk'uko ataco bimaze. Bavuga ngo niba ubona hagomba kuba ihinduka fata umuheto ugende urwane. Nico kintu agomba kwadressinga uno munsi kuko maze kwikona mu ma comment. Kimwe nashaka kumumenyesha nuko nta gihugu gishobora guhinduka biciye mu bantu politike gusa, biciye mu matora gusa, biciye mu nkoho gusa. Igihugu habamo ibintu biterateranya kugira ngo igihugu gishobore kugira changement, ntabwo ari ibintu vy'inguvu toujours. Imbere yuko hatangura nk'ama revolution, abantu mwagiye mwiga kahise murabizi, imbere yuko abantu baje mu mabarabara, imbere yuko inkozi tangura kuvuga, imbere yuko leta zitembagara, imbere yuko ama systeme nka za Union Soviétique ndaje kushika ko atembagara canke haba ama reforme, imbere yuko abanyagihugu bahaguruka bati ibi bintu turavyanse, kenshi na kenshi haba hari abandi bantu, kenshi baba intellectuel, haba banditsi, baba journaliste, baba philosophe, baba arimu, baba artiste, harimo abo muziki, abivuga amazina, abanyagihugu basanzwe batangura kwibaza ibibazo abantu batakunda kwibaza cyane, bibaza ati ibi bintu biriko bija hehe. Ibibazo novuga bihagarika kugira ubwoba, ibibazo bicalenginga propaganda isanzwe ko yigishwa muri ico gihe, ibibazo bivuga biti ibintu ukusiko vyagomba kumera. Hatangura ko abo bantu en premier lieu wize muri kahise neza urabibona, urabona ko hariho novuga ikintu kimeze nka patterns ukuntu ibintu bikunze kugenda, uhereye kuri Revolution Française canke French Revolution kuvuga icongereza mu Faransa. Imbere yuko abantu bashavura bakaja mu ibarabara hakabajya bavuga Bastille, hatanguye kuba ivyicumi amadeseni y'abantu bandika les intellectuels abantu bite siècle de la lumière cyangwa siècle de lumière niwombaza, harimo aba Jean-Jacques Rousseau, harimo ba Voltaire, harimo ba Diderot, batangura ku questioninga intwaro y'icami, batangura ku questioninga inegalite mu gihugu, batangura ku questioninga ingene ubutegetsi buba buhagaze ku muntu umwe canke ku mugwi w'abantu. Abo bantu ntabwo bara general, abo bantu ntabwo bara colonel, abo bantu barabanditsi, bara philosophe. Aho ni kuri Revolution Française. Ibitabo vyabo nivyo vyahaye inspiration abanyagihugu muri France. Gahoro gahoro bitera bihindura ingene abantu biyumvira ku bintu bijanye na autorité, ku bintu bijanye na liberté, ku bintu bijanye na justice. Nabo bantu batanguye imbere yuko haba nico twita ubu Revolution Française. Muri Amerika nabwo burya harabaye Revolution Américaine. Naho nyene wovuga ko ivyatangwe no guhatinza akabingwano, muga mu ntango habaye abantu bandika ibintu vy'ama pamphlet, nk'umuntu ita Thomas Paine yavuga ko yanditse cyane akumvisha abakolonisti ko nabo nyene bashobora kuronka independence, ahubwo ko ari na ngombwa ko baronka independence. Gahoro gahoro acengetera yigisha abantu. Muri Europe kandi hari uwo tuzokumva tuvuga Karl Marx kuba neza ko bashi mubazi mu muzi, mugabo nuvuga ko ari we sekuruza w'abakomuniste, sekuruza wa socialiste n'abasosiyo w'abakomuniste en fait. Yanditse ivyiyumviro ari muri Germany cyangwa muri England, arandika ivyiyumviro ari muri Europe dantureka. Ivyo vyiyumviro nivyo en fait bigenda vyinfluence revolution zose. Aho abantu zo kumva umukomuniste yagize revolution, umenya yuko ari karasoma igitabo cha Karl Marx, nubu kiracari en circulation de Communist Manifesto. Donc n'umuntu yanditse we n'uwo bakorana yitwa Engels. Donc vyumvikana yuko ntabwo ari umuntu
umwe afise inkoho agomba guhindura changement nyinshi, revolution nyinshi socialiste ziba ziri influence n'igitabo cyanditswe n'umuntu umwe gusa Das Kapital. Iyi ni South Africa, muri South Africa hafi yacu. Steve Biko burya n'abamande ntabwo batanguye mu ntambara, ariko Steve Biko niwe muntu musanzwe yagize propaganda nyinshi cyane, ntabwo yari mu mukondo wasizwe, icyo yakora kwa kwandika no kubwira abantu. Mugona Mandela naravye ntuzeye interview yakoze mu dans années 60 combien, nawe nyine avuga ko ahubwo atari intambara bifuza gutera, bo bari kwarondera ko boronka liberté, boronka droit de vote, mugabo bikaba peacefully. Ndaja kuvuga n'abandi bantu bagiye bagwana pacificoma, hanyuma ibintu birahinduka. Ko kenshi na kenshi operation ntabwo ari physique nécessairement, harimo na operation psychologique, ko kuntu ba traumatize abantu mu mitwe, bakaba formata si vous voulez, bakaba koropa mu mitwe, navyo ni oppression muzindi. Donc système kenshi na kenshi ikomera iyo abantu bamaze kwiyumvira ngo resistance c'est impossible, ngo ntacyo tugikora, ngo novyo genda gute, ngo karabaye, ngo nokwemera. Ico gihe abantu baba bamaze kuba oppressé, kandi système ikikomera ikaronka nguvu itari sanzwe ifise. Nibutse na texte imwe tweze gusoma muri secondaire ya François de la Rochefoucauld, yavuga ngo du rapport des hommes et avec les animaux, du rapport des hommes avec les animaux. François de la Rochefoucauld naza kwitaba cyose cyitwa réflexions diverses, aho ushobora gusoma ni texte ngufi cyane, ariko hari texte aka phrase kamwe yavuze ngo et combien d'animaux qui sont assujettis parce que ils ignorent leur force. Ati hari bikoko vyinshi hajya mu ishamba usanga bikinyizwa kubera bitazi inguvu zavyo. Neza ko kenshi na kenshi abanyagihugu kenshi batamenya inguvu bafise, bigatuma bakinyizwa. Mugabo na kugaruka kandi yuko aba bantu babanditsi nkabo navuze, abakurikiye ba Montesquieu, ba Alcide Tocqueville n'abandi, bagize uruhare rukomeye mu ntumbero ya politike mu bihugu bari batumberemo bamwe ahubwo no kwisinzima ivyumviro vyabo ni nk'ubu hariho abantu bakibigenderamo. Nico gituma usanga kenshi na kenshi abantu baba authoritarian batinya aba intellectuel, harimo abo badedenyene, harimo peut-être n'aba bolchevique, harimo aba Khmer Rouge muri Camboge, usanga batinya cyane gose abantu yize ko barazi yuko bashobora kugira ico bahinduye mu kumvisha abanyagihugu yuko abanyagihugu ari bo bene igihugu en principe, so ngo barabagumuye none kubumvisha igiguni cyanyu. Cyo tumona batinya aba journaliste, abamenyesha makuru, cyane umunyesha makuru w'injyamunyu avuga ukuri aho yakubonye. Baratinya ibitabo, na cyane ibitabo nkuko nabivuze bituma abanyagihugu bakanguka. Baratinya abarimu baciye ubwenge bagisha abanyeshuri kwiyumvira bakoresheje ubwenge bwabo, ubwongo bwabo. Baratinya media independent, abamenyesha makuru bavuga n'ubwigenge atari abantu baba bafise mu kwaha. Baratinya meme aba artiste, abaririmbyi baba bari ko barahanura, sinzi mangamo abarimvye numvise banahunze muri 2015 mangana naho umugwa warimvye numvise ngo bace bahunga kubera iki iyo utari kuravuga ubaririmbira icyo gihe baca bagutinya ko uri kurakangura abanyagihugu. Ubu naho hagezwe iki, ubu kumbura bitase byinshi, ubu hari content creators, abantu bari kuri YouTube, abantu bari kuri Facebook, abantu bari kuri TikTok, ubujya nta kintu baba batinya gushika nkwacu nkabo kubera iki ivyiyumviro nshobora kubikontrola, ivyiyumviro nshobora kubifunga, ivyiyumviro nshobora kubishira mu gasho, ushobora gushira mu gasho umuntu mugavyiyumviro bishobora kusanga arabijana kandi arabigumana, kandi bamuyajya babwiye navyo nabo barabikwiragiza. Cyo tumona nka Mandela bamufunze mugabo bitakaritse yuko bagwanya apartheid. Urashobora kuzimya newspaper kujya bakuyeho ibinyamakuru mwe bakabiturira, urashobora kubwira radio na televiziyo ngo uzoze ukora ibintu tukubwiye, ariko icyumviro kimaze gusohoka hanze kikaja muri societe ntujwa kukibavanamo, kandi gahoro gitera kimirusa, gitera gikura, generation shasha igatera itahura uko ibintu byagomba kugenda. Nico tubona muri kahise kose mu mateka y'isi nuko vyagiye bimera. Ama system yarakomeye kwisi yagiye atembagara atakora hatembaje n'igisirikare duhereye nk'icyo monarchie y'Ubufaransa, ahubwo ari kubera buhoro abantu bahagaritse kwizera ko
abo ma systeme canke abo bantu ari bimana ku myaka nka 70 comme ça Union soviétique canke ijya Union URSS nkuko tuvuga mu Gifaransa waboneka ko ari ikintu kiri indestructible cya kintu udashobora guhanganga cya kintu kigihanganye gikomeye cyane niko babivuga bafise nucléaire bafise arme nini cyane ku isi naza ko igisiga kinini gose bafise influence globale hari isi yega mu kubiri mugabo bafise influence ku ruhande runini cyane rw'aba communiste n'aba socialiste bafise sécurité apparatus sécurité komeye cyane apparatus sécurité komeye cyane jya mu za KGB n'izindi kuburyo abantu bumva yuko communisme nkuko tubizi mu Rusiya izokwamaho forever dime muri Union soviétique sinovuga ko Rusiya ari communiste comme tel mugabo à l'époque. Alors umva hariho rero propaganda y'abasoviete hirya no hino igakwira no bindi bihugu byose bagakomeza communisme ariko eventuellement haraboneka abantu babanditsi haraboneka abantu b'abadissident haraboneka abantu b'abandetuere haraboneka abantu b'ajournaliste abanyagihugu basanzwe nabo nyene bakaza berekana corruption biture biri mu biturire no kununuza igihugu berekana ko kuntu bazabona ko bavuga ijambo berekana ububeshi bwo kuvuga ngo igihugu kirakomeye umukatura hari kandi abantu bashonje berekana economy ko iri kiratembagara abantu nk'aba Alexander Solzhenitsyn nkuze kuvuga cyane yanditse Gulag Archipelago ba Andrei Sakharov ba Václav Havel n'abandi barafasha kugabanura ububasha bwa Union soviétique n'andi masysteme yoba yayubakiye kuri iyo gahoro gahoro ikintu babona ko kitari possible kica kirashoboka babona kirabaye Union soviétique ikora businga nta bantu benshi twabirumaritse ntitwari twiteze cyagiye twiteze yari ikomeye style kuri benshi Mur de Berlin icyagiye mu cyo muri Berlin naco nyene kiratembagara ku bintu abantu benshi batari biteguriye nta nkoho zigeze zisohoka kugira ngo ikintu gitembagare nabo cyane bage kubera hariho abantu baje gutera East Germany Ubudage l'Allemagne de l'Ouest nta ni gahoro systeme yagiye iraba eroded nuko abantu bagize bagira resistance souvent silencieuse gutyo iratembagara kubera abantu bagaratse kwizera ivyo bari ko barabeshwa nizo propaganda zabo ni navyo byose kandi muri Romani Nikolai Ceausescu nawe nyene yabaye umuntu w'imbaraga nyinshi atwara abantu ku nguvu afise regime udashobora gukora ko yari nawe nkuko kwaba badede nyene ngo ntimushobora gukora ko ngo kirapanze propaganda yakwiheje na henshi ariko umunsi umwe ariko aravuga ijambo haboneka ihinduka nta nko yavuze narakimwe abantu gusa bahagaritse gupretendinga byo ngo ntango nikomeze ngo nuko no barahagaze ati no we can change dukeneye ko bihinduka ibintu birashobora guhinduka ubwoba burahagarara kuba haheze imisi mikeyi iyo regime yiwe iba yagiye nakoze video kuri urupfu kwanza navuga ko Nikolai Ceausescu n'umudamu wiwe mu butuse twazayiraho hafi iwacu nawe yari umuntu akomeye cyane abantu mwari mu gishana murabizi bava ngo afise ibigoreye ngo abantu b'intagogwako yava ngo Rosaire c'est moi et quand je mourrai Rosaire mourra avec moi yari umuntu w'igikoko umujournaliste ya mu France yamuvuje amuvuga ngo petit garçon yari umuntu akomeye cyane ngo nabagaza baze kubifa ngo ngo petit frère bagaza ati no je nanje mu colonel ntabwo ni petit frère anyway yone ko ari intouchable ncanibuka kwanza hari mwari mwize gutwigisha muri secondaire yazatuvuga ngo Etienne Tshisekedi ngo cici twara mutwenga Tshisekedi c'est quoi mu buto no kugira opposition bize kuvuga ngo ahantu habaye grève sinzi ko ari université Lubumbashi ngo bagenda nyeshose abafutara bica bose abarakubura uke mu gatongo basanga harakubuye inzu bose bafite n'amaraso bayogeje il était très puissant à contrôler igisirikare à contrôler igipolisi à contrôler simple politique mugabo abantu mwari muhari ngene muto yagiye nk'akayabo atanu rusono uvuga rusose nk'Dr Blague ko umugabo umwe muhizi mwe ngaho witwa James Kabareba mu Rwanda yafashe abatewe 8 bafata ni Jeep ni Kinshasa mu ndwi bagezeyo sinzi undi yavuze ngo baciye muri Fleuve hariya aho baciye hose on s'y attendait pas donc éventuellement iyo système yayubakiye ku bwoba yabuke ku patronage itereba wiki hanyuma hagera igihe irazimangana nize kuraba indi documentaire ya Badorite ahantu ngo yarafise ingoro y'igitangaza ubu n'umusaka nta n'umwana cyangwa umuzuko cyo vuga tekanje kuba ndahajyama cyangwa ndagire ihoteli n'umusaka purement et simplement
bo tukiri muri Afrika niyo apartheid muri South Africa mu bisanzwe biravye ntabwo ego nivyo ANC un certain point yatanguje ijya umukondo wasizwe mugana genda kumenyesha d'abord ko umukondo wasizwe so watanguye nako ndara abantu zeye interview ya Mandela muri 1961 nibaza ko umaka warubone ko waranze kuri iyo video ariko aravuga ati twebwe tugomba kugwana harimo abantu bariko bavuga ko dukwiye kugwana te mugabo ntabwo tugomba kugwana twetwe turondera ko hoba impinduka mu mahoro mugabo kubera abazungu nabo bishura baduteye badwica bihazohava ngombwa ariko hanini apartheid yagiye kubera harimo abantu baba journaliste sinzi ko mumaze kubona amadokumentary kanyera pari yagiye harimo abantu baba journaliste n'abazungu banashaka harimo ama eglise menshi murabonye n'ujya Desmond Tutu mu Senyeri ko yahavuye aba umuntu akomeye cyane mu gihe ca Vérité et Réconciliation harimo abantu baba intellectuel abirabure n'abazungu banashaka harimo ama media international banashaka n'iza BBC tuzi zose zari contre l'apartheid habamo banditsi habamo musiciens baje barakidubona ko bavuga harimo abactiviste abanyeshuri Soweto twarabonye disaster yabaye muri Soweto y'abanyeshuri n'abandi banyagihugu basanzwe buhoro batera bavuga ati no ntabwo abirabure twavukiye gucinyizwa changement irashoboka kandi tutashobora gutwara South Africa bona ubwo bitoroshe mu nomisi mugashyo nashaka yuko changement itabaye necessairement kubera armed struggle kubera intambara yabaye kubera abantu b'abantetwere b'abanyeshuri banyagihugu basanzwe bose batanguye kwemera neza yuko umwirabo nawe ashaka kuzamuka odera y'iyo systeme ya esclavage yakubitiwemo ituge na esclavage kandi tunikubukanya ko no muri Martin Luther King muri United States Martin Luther King nawe nuva ko yagize changement itari ntoyi kandi ari umuntu twibuka cyane ko yamarse espoir yisi wanashaka ko nawe atamuheto yakoresheje peaceful resistance pacifique tukashiramo n'ubundi dukunze kuvuga Mahatma Gandhi mu Buhinde nyine navuga ko yarondeye independence atabanje kugwana mbe muri Afrika navuga ko ibihugu byinshi byarondeye independence atantambara ibaye harimo uwo kwa Gasore no Prince Rwa Gasore turabizi neza ko nta ntambara yagwanye Bondada tuvuga ko erodora demokrasi nta ntambara yagwanye nta moto yazanye Julius Nyerere aho muri Tanzania baramwemera cyane ntabwo yarafise umuheto abo ba sepa Kwame Nkrumah muri Ghana n'abandi benshi cyane bagiye bahindura ibintu atarako inkoho zibanze kuvuga atarako abantu bagiye kuja muri make so yes birashoboka nuko abantu batokwinegirija nuko abantu batotangura kuvuga ngo twebwe nta nguvu dufise ntasikira dufise genda aho ushoboye uvuge revolution nyinshi zatanguwe n'ibitabo n'amapamphlet amaradio mass media ubahageze social media niyo asubiriye printing press abantu benshi gisoma bitabumviza YouTube video sho kushikira abantu benshi cyane bagaca ubwenge bakabona ibintu ko biri kumera bakabona propaganda ko ari propaganda abantu bari kwabeshwa podcast ugatangura conversation hari ibintu abantu bagira tabo mu Burundi mugayo utangwe kubivuga abantu batanga kubiganira ko izo corruption fo kwantu baze exposinga bakazivuga cyane ndashimira King Burundi Freedom n'ujya mugabo muri Bujumbura rirari bari ko exposa ukuntu ari kararenganywa itongo giwe bijye ibintu fo abantu babivuga n'abandi bantu muri kumuranyanganywe fo kumushira ku ma social media tubibone abantu tubafukura abadede ukuntu bariko baronona igihugu n'umutunzi bw'igihugu documentaire yishoboye urayisho kuyikora yasho kuvyura generation hari generation y'abarundi benshi bagihumye amaso mu gitambara bagifunza amaso mu gitambara n'izo propaganda z'abadede uko ubawereka neza ukuri uko basigura neza ukwereka histoire niko batera batahura bati kumbe ibintu birashobora guhinduka hagiye mpanerekana ubuntu ngarahange n'abantu babayeho kamengana bavuga ngo ndishimye kanye ibintu ibijya no kwerekana abanyagihugu abajene cyane ibi bintu birashoboka natwe twobironka ntacyo buza ko tubironka kubera natwe n'igihugu nk'ikindi gifise wanashaka n'ubutunzi no kuvuga donc umuntu umwe ni phone yiwe ashobora ku influence abantu igihumbi imiliyoni z'abantu mu Burundi no kwisi yose niyo mpamvu amfete uruhara rw'abantetwere uruhara rw'abanditsi uruhara rw'abajournaliste uruhara rw'abantu baba social media influencers canke content creators uko babita bose rurakomeye cyane mu guhindura societe nka societe y'u Burundi na cyane igikeneye inyigisho nyinshi cyane ariko no mu yandi ma societe ku isi abo bantu ni ngombwa mu gihugu kubera changement y'ukuri ntabwo itangura mu bapolitisi bose ama status quo aho bajya aho banyuruza aho riganza sabwa bashaka ko bihinduka bidahinduka babiguma uko niho baryoherwa so ntibishobora guhinduka bobo real change shanje manyakuri ihera mu banyagihugu
Inyago batari kwimva different babonye kiragenda neza bate turakivuga babonye abanyarije tubanyanganijwe uwatsi giturati ikintu guma kucaka kuko ndi umunyagihugu ndakifite ko uburenganzira aho hantu niho changement zitangura guhindukira tunibuka kandi yuko abatwara benshi babavuye mu banyagihugu bose nta muntu atwagwa n'umurusiya canke n'umushinwa abantu bose n'abarundi ukandi baca ubwenge baki mu mashure bagiye gutya niyageze gutwara niho agenda bwa bwenge yajanye akabigakoresha gusanga iko gitwawe neza cyane ariko na cyane abantu bagatangura guhagarika kwemera ko ubwoba ari normal ivyo nje kwemera ko umuntu agomba guceceka ko umuntu ashaka kuvuga ko uvuze bashaka kukwica naho wowe uri mu Rwanda naho uri mu Thailand naho uri muri Australia ivyo bintu fo ko bihera nta kuntu wo kugwaho kugwa wangana gutyo ibintu bivuga yuko kugira ngo amahoro ari kuba silence donc amahoro na silence mundi baravyitiranya abantu bangu n'amahoro mugoro kuvuga no Burundi hari silence hari kuceceka abantu bacecetse ntabara amahoro umupapa agiye mu rugo agatumwe n'abana agaca bapfunga iminwa ate muzibe ayo samahoro mu rugo iyo ni abuse iyo ni family abuse abantu rero bagomba kubaza ibibazo batisho ngo nebihemu bazango bansu Burundi ekada barabaje ibibazo legitime kubera iki twotanga giture kuri kina kiriya kwe kundi tutavansa kubera iki ubwigenge bwacu butera busubira inyuma donc société aho aba intellectuel babaye silencieux niho en fait ica iba declining cyaba cyo kintu bitaka kizokrasi aho usanga umuntu je novuga ko dafise n'ubwenge buhagije aja ku radio aja ku media akavuga ngo tuzobamesa tuzokora biriya tukora biriya abantu banetore batwa kutsukamo amazi mabisi bakabaracecetse cyangwa bagakoma mashi sepire aba journaliste ugasanga ba propagandiste ibyo bintu byose n'aba journaliste n'umugo yanduka gufata ibintu ziko neza you don't believe it ntavyo byemera ukabivuga biteye isone cyane abandi novuga ko tuba nk'aba coward tukagira ubwoba tukakawadinga indane ko mpamvu nyinshi bamakumba devise mu famille ndetse mu matongo abandi hari manza ziriko ziracibwa abandi tuzohava tuja kuramukanya n'ibindi abandi bazotorwa badusanze no mugabo ko niko societe itembagara abarimo bagarika kwigisha cyo bita critical thinking kwiyumvira critique pana kumira ivyo bakubwiye ahubwo kiyumvira ibintu bafise sanse ibintu hasanse bifise ukabikesyoninga ico gihe abantu baciye biciye bigenda gutyo abantu gasanga ntashobora kuvuga honnêtement iyo uje itera kiba weak kiba faible ico gihe usanga histoire itera idusubiza inyuma. Bon, nivyo nashaka kuvuga sinze ko hari vyinshi no kongera ko ariko novuga yuko hakwiye ko abantu bahaguruka bakaza baravuga umwese ahashoboye abantu bashobora kuvuga ntibahuze mugabo batankanye ivyo nibisanzwe abantu bashobora gukitiza gukritika ukrita umuntu bumwanse kugira debate ahubwo vita violence kenshi na kenshi hanyuma abantu bakemera ukuri gusumvya propaganda ukuri the truth will set you free. Donc nous have wibaza ngo gugira changement ko une fois cyase ko ndavuga gukura ubutegetsi ndavuga guhindura ku influence changement ntago bisaba inkoho bisaba mentalite sino niyo ugize changement y'inkoho utagize changement ya mentalite muca musubira muri ivyo mona muri CNDD-FDD bagiye kuzana inkoho mugabo batigisha abanyagihugu batigishije bonyene ingene kigomba gutwagwa. Mbo hanyuma inkozi bibaye ngombwa inkozi rahenga mu Burundi no izo nkoho abasende nabo bazizanye izo nkoho bazisanze Ugandisha byo babisanzeho ibindi babiguze mugabo ntibabigura ku izina rya CNDD-FDD babigura ku izina ry'u Burundi ivyo Ugandisha biri mu Burundi n'ivyo abarundi nta wundi muntu akeneye ibindi bigwanisha ivyo Burundi n'ivyo Burundi n'est-ce pas? Mbo abasirikare nta muntu akeneye abandi basirikare bose bahari sawa abasirikare b'abadede n'abasirikare b'u Burundi nta muntu akeneye abapolisi bahari na polisi b'u Burundi n'abapolisi b'abadede so nta kintu gikenewe ngo urikuragura ibigwanisho ngo urikura forma abasirikare turafise bahagije bo kudefana imbibe z'u Burundi ibisiga nuko abanyagihugu bamenya yuko igihugu ari cabo nico kiri très important ubu turiko turagira abanyagihugu ico gihugu ni canyu taziti turiko turagira polisi abanyagihugu ni bavyara banyu ni bene wanyu ico gihugu ni canyu turiko turagira abasirikare igihugu ni ciwanyu murasirikare b'igihugu nico turiko turavuga nta muntu akuvuga ngo genda mukuru utigeze genda mukuru dedega turavuga ico gihugu nico iwanyu okay nico iwanyu mes chers militaires ça c'est votre pays okay muri abasirikare b'igihugu ntabwo muri abasirikare b'abadede ivyo nibaza ko yo mugiye kurahira muzavuga ngo ndarahiye ko nzogwanira dede n'umutima wanje wose
Voilà, niyo umuntu asubira kumwe ngo ndagwana, siko ndagaguze sinaje kugwana, sinaje gukura ubutegetsi, turiko turaba ko twinfluencer changement mu banyagihugu, mu batwara, mu batwagwa, mu bapolisi, mu basirikare, mu bapatiri, mu pastor, mu bantu bose hakina changement, niho igihugu gitwagwa, igihugu ntigitwawe n'umugumu w'abantu, igihugu gitwawe n'abantu bose, umwe wese ahaherereye agakora vyose gukora kandi akabikora neza, igihugu cyose kigenda gitunganijwe neza. Sino nkuko navuze niyo cyaba distortion usanga hari umugumwe udomina abandi ugaje ukora byo wishakiye usanga tugumye muri vya bindi ntaho twavuye ntaho twagiye. Neza ko ibintu by'ibigwanisho birafise urubanza rwavyo, ariko ahanini ijambo naryo nyene ni rikuru, kandi encore une fois ibigwanisho byaye ngombwa mu Burundi murabifise, ariko ntabwo ari ngombwa. Sawa, mugira umunsi mwiza.